Bakunzi ba Holy Canaan TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uni wa mwanya mwiza tugomba kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko imbere ya byose reka tubanze dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yera, uri Imana ugororotse, uri Imana y'inyabutwari, Imana y'imbaraga, Imana y'urukundo. Tugushimiye umwanya mwiza wongeye kutugira ubuntu bwo kuba imbere yawe kugira ngo Kristo Yesu tuganire ku ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Rero reka mpwemu yera ari we yigisha muri twebwe, kuko Yesu waravuze ijambo rikomera avuga ngo ntihagire umuzokwita rabi, ngo kuko umwigisha ni umwe. Rero reka mpwemu wawe yera turongore, ikikwiriye buno bwoko ni wowe ukizi, cotuma imitima yabo ikira ni wowe ukizi. Yesu Kristo aba ari we mukunzi wacu mwiza turongora. Urakoze rero mwami Yesu, turagushimiye kumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Bakunzi rero ba Holy Canaan TV, no munsi amajambo Imana yashize ku mutima, ijambo ry'Imana riri mu cete ca Paulo yandikiye Abaroma igice c'icumi, duhere ku murongo w'13, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. None bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawabasiguriye ivyiwe? Kandi bazosigurirwa ivyiwe bate batatumwe? Nk'uko handitswe ngo we kuntu ibirenge vy'abazanye ubutumwa bwiza ari vyiza. Aya majambo Paulo yariko arabwira Abaroma. Aya majambo rero yariko arababwira yuko ico umuntu azosaba Imana cose, uzokwambaza izina ry'Imana uwo azokizwa. Ariko agira amakenga, arabaza yabajije ibibazo, arabaza ati mbega none bazokwizera bate uwo batarumva? Cabaza none bokumva bate atanu wabatumye? Muri no minsi ugiye kuraba mu butumwa bwaheze, ubutumwa bwatambutse hano, ingene twariko twaraganiye ku bantu batatu bariko barakora uno munsi, bariko baravuga ubutumwa bwiza. Twibukanije twaravuze ingene Yesu yari umwe yamubwiye ngo ndagukurikira aho uja, uwundi nawe Yesu niwe yamwihamagariye, n'uwundi nawe agira gatatu yibwira Yesu nawe nyene ngo ndagukurikira. Uwa mbere yamubwiye ngo ndagukurikira aho uja, Yesu yamubwiye ati erega imbwebwe zirafise imyobo n'inyoni zirafise ivyari. Ugira kabiri nawe yabwiye Yesu niwe yamwihamagara amubwira ati ngo nkurikire, nawe nyene uwo muntu agira ibibazo, yarafise ibibazo, yari yabuze se, aravuga ngo reka nje guhamba data. Aramubwira atoya abapfuye nureke bahamba babo. Ugira gatatu nawe nyene abwira Yesu ko mukurikira, nawe yarabwira Yesu ati reka ndashaka gukurikira, mugo reka mbanze nje gusezera biwacu. Yesu aramubwira ati urimisha inka ntabwo araba inyuma. Rero aha Paulo nawe abigarukako avuga ati uzokwambaza izina ryose wese ry'Uhoraho uwazokizwa. Mugaca avuga ati none bazokwizera bato batarumva? None Yesu wo kumumenyesha ninde? Muri abo batatu duhejeye kuvuga, Yesu nyene yavuze ko wo kumumenyesha n'umwe, nuwo Yesu yabwiye ati ingo, kuko Yesu yaramubonye ko afise aha arambika umusaya, kandi Yesu yarabonye yuko uwo muntu mu kumukorera ataraba inyuma, nubwo afise ibimugoye, nubwo afise ibiriko biramuhanga, nubwo se we yari yapfuye, yarabona yuko wewe amaramaje gukorera Yesu, kuko Yesu yari yaramuhamagaye kandi abona umutima wiwe. Rero ngaha Paulo nawe agira amakenga, avuga ati none yarabona ko hari abantu bahagurutse kuvuga Yesu, ariko kubwo kumuhagarura kumuvuga, kubwo kuhaguruka kubwira abantu ngo bizere, cavuga ati none bazokwizera batarumva? Erega uno munsi hari abantu bariko baravuga Yesu batamufise, bakamuvuga batamufise muri bo. Tugiye mu gitabo ca Yesaya igice ca 4, haravuga ngo ico mu bihe vya nyuma, ngo ico gihe ngo abakobwa ndwe bazofata umugabo umwe, ngo bamubwire bati dukundire, ivyo tuzokwirira, ivyo tuzokwinwera, ivyo twebwe tuzovyimenyera, ariko ngo ukunde utwitirirwe izina, ngo kugira ngo uduteturure. Yesu nashimwe. Rero uki gihe hari abo Paulo yagiriye ko amakenga, avuga ngo bazokwizera bate uwo batarumva atawababwiye? Bahariho bariko baravuga ivyo bariko bavuga ivyo badafise, bariko batanga ico badafise. Ariko mu bisanzwe Paulo yavuze ngo
ariko aravuga ubu butumwa, ariko arababwira ukwiye kuvuga ubutumwa ni uwatumwe. Yesu nashimwe. Uwo Yesu yari yarabonye akamubona yuko afise ibya Yesu muri we, afise kumukorera, yamwakiriye, atamuvuga ku munwa gusa, oya, ariko avuga Yesu yahinduye ubuzima bwiwe. Nta muntu ashobora guhindura ubuzima bw'abandi bwe butarahinduka. Jambo ry'Imana yatubwira, Yesu yavuze ngo tuzobamenyera ku vyo bama. Mu gihe watavyamufise uwundi yo kwamura kwiki? Tuza kuvuga ivyo tufise. Igiti nticovuga ngo na Yesu ca giti yabona yarabonye yuko kitama kandi yakiziga ko camye, ariko akibona yuko kitamye arakivuma. Rero uno munsi hari abariko batanga ivyo badafise, ariko turakwiye kuraba intego y'uno munsi ni ukugira ngo duhumuke amaso turabona n'ubutumwa ko buriko buravuga, uriko aravuga koko yaratumwe. Si uwagiye mu bishobisho nk'uko aba Yesu yavuze bagiye mu bishobisho bamubwira ati turagomba kugukurikira, ariko bwo kumukurikira bakamukurikira batagomba kumwakira. None baca baja kuvuga uwo bakuye hehe, baca baja kuvuga uwo bahuriye hehe. Yesu nashimwe. Rero igihe kimwe Yesu yigeze kubaza Petero, ntiyari Petero wenyine, barabigishwa bose. Abaza ati mbega burya muranzi, mwumva banyitande, mweho munyitande? Baravuga bumvise ho mwita, bavuga ngo harabakwita Yohana, harabakwita Eliya, harabakwita intumwa imwe mu bahanuzi. Yesu arababwira ati none namwe munyitande ko nabahamagaye, namwe ubwo muranzi? Niho Petero yavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Aravuga tose w'inyama n'amaraso abikubwiye, ariko hari ubuguhishuriye. Rero Yesu tugomba kubanza kumuhishurirwa. Ntidupfa kumwumva gusa ku matwi ngo tuce duhaguruka tugende gukora, tuce duhaguruka tugende kuvuga, ariko turabanza kumuhishurirwa. Hariho mpwema arinda kumuduhishurira. Niyo mpamvu Yesu yaciye ababwira ngo mugende upfa kuba imbere nuko apfa. Yababwiye ati umva, hari ahantu muzondindirira, muze murindire, sinzobasiga muri imfuvyi, ariko nzobaha mpwemu yera. Ico gihe Yesu baza kumufata, murabizi yuko kuko batari bwamumenye, ntibari bwamenye uwo ari we. Buryo bamenye uwo ari we bari guhagarara, kuko izi ntumwa ntizatinye gupfa. Bamaze kumenya, bamaze kumuhishurirwa, igihe bari baronse mpwemu yera bakinjira mu butumwa bwiza, ntabwo batinye gupfa, ariko barahagaze rugabo, bemera no gupfa, bemera kubambwa, bemera guturigwa, nta mabi batabonye. Ariko k'icyo gihe kuko batari bwamugire muri bo, bari bamuzi nka Yesu aje kubakura ku ingoma y'Abaroma, ntabwo bari bamuzi nk'umukiza aje kubacungura. Ariko bamaze kwiyugarana k'icyo gihe Yesu yaduze, maze ngo bagasenga ubudasiba bezwa, mpwemu yera araheva aramanuka, ngo umwe wese babona ngo urubeya rw'umuriro ruja ku mutwe w'umwe wese. Hanyuma baramusobanukirwa, baramenya rero ico bahawe, baramenya ico kuvuga, birakunda, barashikama bavuga bafise muri bo. Rero igituma ibintu no munsi tubona ingene bimeze nabi, umuntu aravuga ubutumwa bwiza ukumva menga ariko aravuga Yesu koko, ariko waraba ivyo yamwa, waraba ivyamwa vyiwe, ugasanga ivyo vyamwa ntibihuranye n'ivyo ariko aravuga. Kandi Yesu arongera avuga ngo mbega none umuntu umusukoni yokwamura umunyinya ku umusukoni ku munyinya? Nta vyamwa rero bibi dushobora kwamura ku giti ciza. Igiti ciza cama ivyamwa vyiza. Rero igiti ari kibi, nubwo umuntu yovuga amajambo ameze gute, umuntu nta bantu babivuga ngo bamura amajambo meza. Niyo mpamvu no muri kino gihe tubona ibintu bimeze nabi, tukibaza ibintu bimeze nabi kubera iki? Kubera iki ijambo ry'Imana rivugwa ariko ibi bikabandanya biba vyinshi? None abavuga ubutumwa bwiza nabo ubwo butumwa barabwakiriye, baratumwe. Ubwo Yesu ntiyababwiye ati sifise aho ndambika umusaya, bagahaguruka kumuvugira kandi adafise aho arambika umusaya. Ubwo ntibariko baragenda basubira inyuma baraba hirya no hino, ariko gukurikira Yesu. Yesu yavuze ngo ndi kuri, ndi inzira, ndi n'ubugingo, ntawe uja kwa Data ntamujanye. Ubwo ntibariko baraca mu zindi nzira, kandi Yesu yavuze ngo uzokurira ku rugo hejuru wowe wese n'igisuma, ngo udaca mw'irembo. Ubwo duca mw'irembo koko? Yesu nashimwe. Rero umuntu akwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ngo bwiza ni vyiza, ariko ubwo butumwa bwiza wabuzanye barabufise ubutumwa bwiza bwa Yesu, bamuzanye ku munwa. Yesu si gufata ngaha muri Bibiliya ngo dusome ijambo, oya, none turamufise muri twebwe ho gusoma, ore wese yosoma. Iki si igihe c'inyuguti, si igihe c'indome, si igihe c'amajambo, ariko ni igihe c'ijambo riza rigahindura umuntu, rija ryacika ubuzima. Zinka kera mu isezerano rya kera
warasoma ukavuga uti nkurikiza amategeko aya n'aya n'aya, ariko nubwo ritaguhindura waravuga ngo sinica, ariko ukifuza kwica. Yesu nico gituma yabwiye ngo umva ngo joho ngo ndababwiye ngo nuzokwanka mugenzi we ngo numwicanyi, ariko kandi utamwishe ntaco vyari bitwaye. Ariko wumve ngo ugize urwanko rwa mugenzi wawe uharura nk'uwamwishe, uharura nk'umwicanyi. Rero turakwiye kuraba ubutumwa bwiza turiko turatanga, natwe ubwo butumwa bwaraduhinduye cankwa abariko barabuduha barahindutse. Ubwo ntibariko babivuga ku munwa gusa, ubwo ntibariko bavuga Yesu badafise. Rero iyo kuvuga Yesu udafise ntawe uzohindura, kuko nawe ntiwahindutse. Baravyumviriza bakabandanya muri vya bibi vyabo, ariko umuntu ahindura abandi nuko nawe yarahindutse. Umuntu atuma abandi bashika ku gakiza nuko nawe yarakijijwe. Yari amajambo y'Imana rero. Umwami Yesu abampezagirire. Turashimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru dutije kano kanya, kandi turasenze ngo rino jambo aho rija kugera rigira ubushobozi mu mitima ya benshi baja kuryakira, bitume benshi buguruka amaso. Ijambo rya Mwami Yesu Kristo nimbwira ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu. Iri jambo rimurikire benshi, ritume benshi imitima yabo igira kwiyumvira no gutekereza neza, kugira ngo Mwami Yesu Kristo mwa bino bihe bisobanye, mwa bino bihe bidasobanutse, mwa bino bihe vyavanganye, buri wese amenye gukura ivy'ingirakimazi mu vy'imburakimazi, amenye inzira ishika, amenye inzira akwiye kujana, nk'uko ijambo ryawe rimbwira neza ngo nubwo yoba ikijuju iyo nzira ntazoyizimira. Urakoze Yesu, turagushimiye ko mvise gusenga kwacu mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen.